Ndabaramukije mwebwe wese mudukurikirana ndabaha n'ikaze muri makuru atekanye Ikirere cyo kuri wa kane Igenekerezo rya 11 Nyakanga mwaka wa 2025. Mu gitondo haritezwe ikirere kirimo ibicu byinshi mu bice bya Bujumbura, Muramvya na Mwaro. Ibindi bice bisigaye by'igihugu hakaba hitezwe ikirere ciganjemo ibicu hacemwo n'ibihe by'izuba. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu bice bya Bururi, Kayanza na Ngozi, ariko byo bikudogere Celsius 14. Ku muhingamo naho haritezwe ikirere kirimwo ibicu hacemwe n'ibihe by'izuba mu ntara nka zose zigize igihugu cacu uretse mu karere ka Gitega ahitezwe ikirere kirimwo ibicu byinshi. Ahazoba hashushe gusumba handi naho ni mu ntara ya Bujumbura mu karere ka Cibitoke ariko byo bikudogere Celsius 32. Mu gitondo hitezwe ikizuba rizoseruka gikisaha 12 zibura iminota 3 rirenge gikisaha 12 zirenga iminota 2 z'umugoroba. Amakuru atekanye Ikirere mwateguye n'ikigoyejebu agarukiye hano makuru cyane kuyakurikirana ari se ningabira nigene ko ndabashikiriza na hejo.